uyu munsi muri abantu bangana gute? Murakoze mu ntango byari bigoye kandi n'ubu sinovuga ngo biroroshe gose ariko novuga ati biriko biraza kuko gushika ubu two twaba abantu 2023 bagize no kwitwa abanywanyi banyamitahe kandi 2023 by'abarundi batandukanye basumba bari muri abagize komine. Hari abantu mwahaye akazi uko kenshi na kenshi umuntu yitwa umugwiza atunga ko hari abantu yafashije kubaho. Gushika ubu tuko twaba abantu 200 twahaye akazi asamakoma bahembwa buri kwezi. Yego ariko kuva aho umunsi wo gushinga urunani bantoye muri kugira ico wemereye abagutoye nahise nduza ibiciro vy'ikibonobono. Nivyo twari twavuze imitahe 1000 ngabo je narabonye umuntu azanye miliyoni 100 ruva ko ngaho baza ko miliyoni 100 zirasumba miliyoni 12 ariko twigisha tuvuga imitahe 1000 mugabo wazanye miliyoni 100 yavuze ati naragukurikiranye nsanga uri mu bantu bakenewe mu gihugu tora amahera kora kageza kuri ariko donc muri make ngira tukoresha imvugo y'ikirundi indongozi z'igihugu nabo bariko barakira ikibonobono. Yego bariko bararima ikibonobono kubera ni vuba cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratugendeye mu mirima iri mu ntara ya Cankuzo aho rero twarashoboye kumwereka ibyo tuko turakora nawe aravuga ko binezererewe ndetse acavaho tumuhaye n'imbuto zitari nke yagiye gutera arabwira abantu ati aha murana ko je nigire kurima mukazona mu myaka 3 nifitiye muri yaridi muzave muvuga ngo nayakuye ahandi. Rero amatwa nsumira yaramaze kurima bamwegereye bamwe barambwira ati burya za mbuto wamuha ntiyatebeje ubu ivyo yarimye birakuze. Yego hama twarabonye n'abandi kandi ndamushima yaraduteye intege muri bitari bike araduha n'icimvuro cyo gukorerako aho yatubwiye ati nimwigore mu vyo kurima nimubwira abarundi barime muzosanga muteranije ivyo barimye bibaye ibitari bike hamwe n'ibindi rero yagiye aduhanura bijanye no gushira hamwe no gutunganya neza yabene gihugu bato ariko kandi nibaza ko turavye ikibonobono kubakirimye ubwa mbere amahera bamaze kuronka numva ko twobatera intege bakigora 15 bakayarondera bakagura ico kiro c'ikibonobono bakaja kugitera kubera ndamaze kubona yuko bishobora gufasha cyane kuduza mikoro yabene gihugu. Okay, yes. Reka tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Tubaye kazi cyane kuri Agaciro Media. Uno munsi mikaze cyane Monsieur David benshi mu muzi nka kibonobono. Twahirukana kera. David. Waheruka kuvugira kuri micro ya Agaciro kera. Twaye kazi. Murakoze cyane ndabaramukije mwebwe mwamaye ikaze kandi kuri Agaciro Media uvuga ati Imana ibahezagire inyuma y'imistari mike nariko ndaboneka cyane kuri Agaciro Media ariko nongere kandi abashimire kuba nongeye kuboneka. Ikindi ndaramukije ariko baradukurikirana nibaza yuko ubu mwari yongereye muri benshi ni munzi ariko abo mu ntango narigeze kumbona kenshi nahate uteka no kuri Agaciro Media aho nariko ndavuga ivyimvuro byanje bitandukanye byo twokora cyane biciye mu burimyi bw'igiterwa c'ikibonobono. Wambonye ijya mbere rero ndabibutse je nitwa David Tuyisabe ariko benshi banzi ku izina rya kibonobono bivanye nuko umunsi umwe abarundi banyumvise ndiko ndabahamagara ngo twiyunge kugira ngo turime igiterwa c'ikibonobono. Umugambi rero wahavuye ukura narashinze koperative yitwa Kibonobono Oil
hanyuma iyo koperative nayo iraheza irakura yimanyuramwo ayandi makoperative menshi cyane yitwa Kibonobono. Ayashoboye kwiyunga yari amakoperative 17 aserukira ntara 17 za kera mu Burundi, havuyemwo iya Bururi gusa, ariko kandi nayo nyene mu nyuma yahavuye iboneka koperative Kibonobono Bururi. Izo rero 17 havuyemo Kibonobono Bururi zaciye zija hamwe kuwa 9 mu Kakaro, zishinga urunani rw'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono mu Burundi gitwa Inaskoki. Inaskoki mvuze mu Faransa majambo yose ni Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono, bivuga no runani rw'igihugu ruhurikiyemo amakoperative yitwa Kibonobono. Rero go runani bace banyizera bace barantora kono serukira urwo runani imbere y'amategeko. Ubu rero urwo runani rukaba rwaramaze kwandikwa mu mategeko, ico gihe twace twemeza n'amategeko y'indani yo mu nzu, ico twita règlement d'ordre intérieur. Ubu rero nkaba ndamutswa urwo runani rw'abarimyi b'igiterwa cy'ikibonobono rukorera gushika ubu mu ntara zose z'u Burundi no mu bice bimwe by'amakomine yaba ya kera na y'ubu. Cyane hano mu gisagara ca Bujumbura dufise ivyicaro vyinshi cyane gushika ubu aho turonka, ariko icicaro gikuru kiri hepfo ya isoko ya Kotebu werekeza kwa Siyoni hafi ya Kangaroto na Oke Bazar, niho dukorera. Inaskoki nihiri, ni naho hari n'icicaro gikuru cha Kibonobono Bujumbura Meri muri Makenduye. Kugira ngo uno munsi ahubwo tubave tuza kuvugana nyezi naho bigeze, mwaratanguye umugambi, urumva ko ari ikimbiro cyagutanguriyemo, urahaguruka ati ndabwira bene wacu mu gihe wakunda wowe kuvuga ko ushaka kugira ivyo bita nk'ama société solidaire, nivyo économie sociale et solidaire. Ico gihe wiyumvire ngo ngira mpagurutsa abantu ndababwire kurima ikibonobono, hako babwira kurima ikawa canke ibindi bintu bimenyerewe, wewe wizana ico kiterwa benshi mbere banazi no mwishamba, ati nkeneye kwegeranya abantu miliyoni. Davi abantu barashoye kukumva uyu munsi muri abantu bangana gute? Murakoze. Mu ntango byari bigoye kandi n'ubu sinovuga ngo biroroshe gose, ariko novuga ati biriko biraza kuko gushika ubu two twaba abantu 2023 bagize no kwitwa abanywanyi banyamitahe kandi 2023 by'abarundi batandukanye basumba bari muri abagize komine. Benshi bari ngaha mu gihugu, benshi cyane, kandi nk'ubu turashima Imana kubera n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru here kuri nimero 1 kubandanya n'abandi bamwungirije, twarabonye nabo nyene baramaze guhaguruka gushika ubu bariyunze natwe. Nuko gusanga batanze imitahe mito ngabo hakuru bo bashaka kuja kurima hageza kurima. Ariko donc muri make ngira tukoresha imvugo y'ikirundi indongozi z'igihugu nabo bariko barakirima ikibonobono. Yego bariko bararima ikibonobono kubera ni vuba cyane. N'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratugendeye mu mirima iri mu ntara ya Cankuzo. Aho rero twarashoboye kumwereka ibyo tuko turakora, nawe aravuga ko binezererewe, ndetse acavaho tumuhaye n'imbuto zitari nke yagiye gutera. Arabwira abantu ati aha murana ko je nigire kurima mukazona mu myaka 3 nifitiye muri yaridi muzave muvuga ngo nayakuye ahandi. Rero amatwa nsumira yaramaze kurima, bamwegereye bamwe barambwira ati burya za mbuto wamuha ntiyatebeje, ubu ivyo yarimye birakuze. Yego hama twarabonye n'abandi kandi ndamushima, yaraduteye intege muri bitari bike, araduha n'icimvuro cyo gukorerako, aho yatubwiye ati nimwigore mu vyo kurima, nimubwira abarundi barime, muzosanga muteranije ivyo barimye
bibaye ibitari bike hamwe n'ibindi rero yagiye aduhanura bijanye no gushira hamwe no gutunganya neza n'ishirahamwe ryacu kandi ukaba tuko turabigerageza. Yego inyuma yaho naratewe iteka ndatumirwa mu mwihwezo w'imyaka 20 umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi Burundi. Aho rero nari umupanelist narashoboye guhabwa ijambo ndavuga ibyo tuko turakora mu runani rwacu. Benshi rero abubahwa abageniteka abubahwa batandukanye bari bahari barashoboye gutora nimero yanje kandi mu ndwi yakurikiyeho benshi baraje kugura imbuto ku bwinshi aho washobora gusanga nk'uguriye rimwe ibiro 50 canke ibiri jana mu gihe ibiro 50 bishobora gutera hegitari 50 nyene. Urumva kandi uvuguza ibiri jana nawe ko abagiye kurima hanini. Kumbe nk'abanyagihugu bato batore mwese yo kigura nk'ikiro kimwe. Ikiro kimwe cyo bari kinini bivanya nuko ushobora gusanga badashobora kuronka ubushobozi bwo kurima ku hegitari yose. Ariko umva naho bo bari 4 canke 8 bogiteranira kuko urumva usanga kirimye ahantu hatari hato. Kirazimvye kumbure ubuvyumva. Oya kigugwa 15 tugereranije nibaza ko si menshi kandi si make turavye ku mikoro y'abene gihugu bato bato ariko kandi nibaza ko turavye ikibonobono kubakirimye ubwa mbere amahera bamaze kuronka numva ko twobatera intege bakigora 15 bakayarondera bakagura ico kiro c'ikibonobono bakaja kugitera kubera ndamaze kubona yuko bishobora gufasha cyane kuduza mikoro y'abene gihugu fatiye kuba maze gushora amahera baronka. Burya hajya mu mazigiye kingana gute no kuvuga ngo mutanguye kukirima? Neza na neza twatanguye mu 11 ku mwaka uheze 2024 2024 ariko nko mu kwa 4 kwa gatanu gutyo twadutanguye kubona abambere batanguye gushora. Mugabo abo bashora ivyo batarimye peut-être vyabinyeshamba bo bari uburyo bubiri abarimye muri ko ku 11 bose baramaze gushora. Uretse ko hari abatashoye ahubwo baje bafata ivyo baronse zicaziba imbuto babigira imbuto kandi kuriririma rikurikira. Ariko abarimye abumvise akamo twabateye bo barashora hamare akacaboneka n'abashora rero mu byo mu ishamba twe turabigura tukabikora mu mavuta. Hajya ikiro mu kigura ngahe donc mwavuze muti imbuto uzigura zigura 15 kilo kandi gashobora gutera 1 hegitari hama hageze kwashora naho ku kilo mu gura tumugurira 1010 tumugurira 1010 ku kilo mu ntango twagura 5000 ariko kuva aho umunsi wo gushinga urunani bantoye muri kugira ico wemereye abagutoye nahise nduza ibiciro vy'ikibonobono hama kubiduza naho nabihabwa no kugene mbona amavuta dukoramwo azimvye yarazimvye kuko nasanze mu biro nka 3 canke 4 turashobora kuronkamwo iritiro imwe y'amavuta. Urumva kare twakigura 5000 yasanga rero nk'ibiro 4 by'ibihumbi 200 na duce dukoramwo amavuta dukuramwo 240. Urumva ko twenyungu urengera ariko namwe mu mwakoresheje ubuhinga umwanya abakozi ibintu byinshi by'ukuri nta bintu byinshi ndakubwire yuko ngaho dukuyemwo amadepense yose inyungu novuga ku kiro kimwe nibaza yuko inyungu 180 turayisigarana kiro kimwe umva rero gukuramwo kongera ko ivyo bihumbi novuga 5 akaba 10 kugira dusigane 175 kandi naho nyene muguze kuri ivyo bihumbi 10 nimo umuntu dufate yaguze kiro c'ibihumbi 15 agaca bitera ihegitari bihabaye neza neza abamuvuga ati umurimo wagenze neza yokura nk'ibiro bingana gute? Urakoze ico tumaze kumenya gushika ubu nuko warimye ku hegitari ukabirima neza bikahaba ukavyitaho ukabipompa
gakoresha nk'ubu twa turakoresha ijya Nutriplan kandi turanayidandaza iwacu mugabo umuntu mbere ko rohereza abanywanyi twarabagabanirije duke tubaha ku bihumbi 10 rero twaramaze kubona yuko igiti kimwe mu kiringo c'umwaka kirashobora gutanga ibiro 10 numva rero mu hegitari nayo ushobora gusanga harimwo ibiti birenga igihumbi ugiye kuraba umwaka urashobora kuronka miliyoni zishika 100 yego okay hari n'abandi mugabo bazanye amakuru bawumva nyene mengana ububeshi hari nk'umuntu yarimye imabayi yambwiye yuko igiti kimwe gushika ubu amaze kwegeranya ko ibiro 5 ugiye kuraba n'amezi make cyane n'amezi make cyane kuva uwo muntu arimye rero uko tuko turabikora nko mu cankuzo ko turasoroma mu mirima yacu hari ibiti rero twagiye turambika imparati aho tugenda turuzoharura umwimbu wavuye ku giti kimwe kugira ngo ubushize utaha nagaruka hano nzobe nshobora kuvuga ibitigira inyezina tuba twabonye twegeranije mu mpande zose apana ivyo kwestima uyu munsi muravye umwimbu muronka ungana gute urumva hari aho muronka ko mure utazi bavyikure bashaka kuvyikura mu mashamba kandi niba ko baba bagize ko nubundi bipfu busa ubu gushika ubu abantu benshi baramaze kuvyumva tuge dutangazwa n'umuntu twagiye tubona ryari yaje yikoreye itoni 2 itoni zikibonobono itoni 2 hama ejo yatubwiye yuko azoshikana itoni 3 n'igice umva nka itoni 3 n'igice cyadutekanye miliyoni 35 muravye none nk'ivyo bibonobono uwo numva yashoye ko ari byinshi eske vyose nizo mwibaza ko ashobora ko yararimye canke n'umuntu abona kure agaca birondera hari hose nibaza ko atari vyo yarimye kubera mu gitigiri c'abantu barimye dufise mu mashine ntarimwo rero nibaza ko ari abandi bashobora kumva iki kintu cubutsemwo idiri reka ndacironderere agaca agenda rero akegeranya nk'abantu akabaha 3 gende munzanira ibintu bindi abaha amahera ariko rabo batavyo babaza agaca bimuzanira nariko akacazana iwacu agaca tumuha ibyo bihumbi 10 yego kandi ikindi cerekana yuko atari vyo yarimye biravangitiranye kandi hajya biramoko menshi ntibisa biramoko menshi kweri hari n'ikindi mbonye ubuvuba no kugira ngo bakigure babanje kurindira ko nshika ku kazi barambaza ati hakurindiye kugira ngo wemeze kwikara kibonobono yego ryayo ya mbere kweri ndakibonye cirabura nyene cirabura cyane hanyuma ndavuga atego ni kibonobono ni mu kigure rero usanga nk'ubu nk'izo toni 2 yazanye twace twangaja abantu 15 ku munsi umwe yahembwa 15 ugwaruka iriko barakinoba bakivangura bimwe bose bije kwavyo kurumva turafise imbuto tuba tuko turaronderamwo iyo twagize imbuto nk'ivyo babikoze mu kiringo c'imisi 4 mu kiringo c'imisi 4 bariko baravangura ico kibonobono kwanza umanga yarakwiye 5 kuko ejo niho bahejeje none n'amavuta yavyo muco muyadanza uko nyene bitandukanye oya mavuta yoyo abaramwe amwebwe izo ni imbuto ngira ngo izo ni imbuto ubwo kubivangura cyatyo turarobanura kugira ngo turonke imbuto ya yindi imwe duhimiriza abantu kurima hama bya bindi navyo biba bisigaye cyatyo bikora mu mavuta none uyu munsi nk'amavuta mushaka kwa muhingura uko biri kose urumva ko mubizanirwa n'abantu bo mu mihingo yose amavuta ngira yariyongereye menshi gusumba ko twe twabibona kera mu misi heze haja misi yaheze nta mavuta novuga akwiye yarahari amavuta nivyo yariyongereye ku bwinshi ariko kandi nuko tubona ayo dukoze yose aguma ari make kuko n'isoko yonyene yo ngaha turabona neza yuko nubundi kiguma ari kibazo kumbe gwandi abarundi rero barakimenye vuba vuba ego barakimenye ubusanzwe abarundi bari basanzwe bakizi
amavuta barayumva mugabo kandi n'abanyarwanda nana ko mu Burundi kenshi turama video y'abanyarwanda abanyarwanda barafasha umwanya ukwiye basigura ivy'ikibonobono ama n'abantu bazi igifaransa ushobora gusanga nk'abantu muri Burkina Faso muri Cameroon bakoze ama video asigura ivy'ikibonobono n'ivyo gikora akavuga rero ibintu biyobeye usanga rero nk'iyo video tuyironse umwe muri twebwe urva ko turi benshi ayironse akaca yimpartaje jewe nanje nkaca ndayishira muri groupe y'abantu benshi usanga rero wayihaniranye uyumvirije rero acavuga ati ndiko ndumva mbe bwandi kibonobono yokizwa n'ikibonobono akacagura ya mavuta gutyo hanyuma rero n'ubuyaguze urumva rero aje gushinga intahe avuga ngo je ngo aya mavuta ngo yampijijiki ayo makuru yagenda barayihanirana kandi bavuga ibintu byinshi cyane ayo mavuta kiza n'ibyo wumva kumenga ngira ngo bwo bari ububeshi ariko turavye ivyegeranyo ko je bitabombandanya ndondera nyene nsoma uravye ingene bayavuga muri Nigeria haremeza yuko ngo nukuboko kw'Imana ikiganza c'Imana bafatiye ku ndwara ubushobozi bwayo icakora ubushobozi bwayo ivyo akora ku ndwara kiza aho muri aka gace kaba kabasiwe canke kaba karimwo novuga ibintu bijanye n'amarozi igice cyose cimbo na Kongo n'abakongomani eka n'abagande nasanze ari uko Tanzania aho ni too much cyangwa abandi ku bintu rero vy'amarozi bavuga ngo imikoshi inyatsi wisiga ngo amavuta y'ikibonobono ngo curonka amafaranga hanajara bagiye bamanura bambira ati uzoja wisiga amavuta y'ikibonobono rero kugira ngo company ikube barambwira ushaka kuba warabikoze rero kubera yarakuze agenda yisiga wisiga amavuta y'ikibonobono kandi barambwira ati aho ugiye urisiga amavuta y'ikibonobono aha no mukuru w'igihugu azokumenya none abona yaramenye nta sinzi ko n'ibikorwa byinshi mwakoze reka uva niko bambwira bavuga ati aho rero ugende ko company ikura uronka amahera umuntu amenyekana mu gihugu uzohore wisiga ayo mavuta nabwiwe n'abarundi bari muri diaspora aho bemeza neza yuko ngo bashitse muri biriya bihugu byabagoye kugira ngo batangure gukorera imigambi yabo ino kubera ngo amahera yose baronka yaca agenda bavuga ngo wisiga amavuta y'ikibonobono ngo amahera ngo uronsa ngo agumaho kandi ukayakoresha ibintu biboneka rero kubera iyo myizerere ni myinshi kandi irasanzaye mu bantu benshi bituma rero umuntu uzubona je akagura iritiro y'ibihumbi 140 n'abagura amavuta y'ibihumbi 600 wamwegera ukamubaza iyo yatwaye ukabona aritwengeye gusa akatsa imodoka yiwe yigira rero n'indwara zo ku rukoba ivyo ndavyemeza jeho uyu munsi none David James nibaza ko no havangushira ngira ngo mburutone w'abagwiza itunga simuza abatunzi kumbura abagwiza itunga cyangwa abagwiza tunga donc yabazanye ma innovation bariko la créer ibintu bitahoraho bakunze kuvyita gutyo donc aba innovateur est-ce que hari abantu mwahaye akazi uko kenshi na kenshi umuntu yitwa umugwiza tunga uko hari abantu yafashije kubaho gushika ubu nuko atagicigiriye zina na jenzanye basi nkunda kuvyitaho ko biraba tuko twaba abantu 200 twahaye akazi asamakomba bahembwa buri kwezi yego umuntu wa nyuma ahembwa amahera make iwacu ahembwa ibihumbi 150 mugabo wa mbere nanyere si menshi ahembwa 500 ukuyemwo bijya bindi bintu abayemerewe ego ayo afata ariko nanone ishirahamwe rikiri mu ntango urumva ivyo birakomeye iracari mu ntango turacari muri sensibilisation mugabo kandi urumva ibikorwa ivyo byose dukora ibintu vyinshi ku ruhande haruhande y'uburimyi bw'ikibonobono mu kurindira yuko kigwira haro n'utundi tuntu rero tugenda turakora turatuma tuca duha akazi abatari bake kumbure bigafasha na fonctionnement y'ishirahamwe kumbure na fonctionnement y'ishirahamwe kuriha amazu kwiyunguruza ko nk'ubu dufise imiduga ishika
kuri ngahe ngo turabe dufise imiduga ine ubu iyo miduga yose inyugitoro kandi uranako igitoro hari n'igihe bishika kikabura ntitukironke neza kuri station kasanga rero umva ico gitoro abiyunguruza mu buryo na buriya amazu turiha nk'ubu tuba turiha nk'amabiro igitigiri nyezina ndakimetriza neza ko nejo haruguruwe biro mu Rukaramu twaba tuko turagera nko ku mabiro arenga 50 okay igihugu cose kandi umva ayo mabiro yose barimwo babakozi ari usanga irimo abakozi babiri ari usanga irimo abakozi 10 ari usanga bivanye n'ingena ako gace bakiriye umugambi hama nk'iyose iyo ngahi wacu urumva cyo yiteza kubifise abakozi benshi cyane iyo ni siège yego yisiège tuzo hari abantu benshi cyane bakora ibintu bitandukanye cyane cyane ibintu bijanye no n'ama verification suivi biba biriko birakogwa rero mu byo gutanga ubuzi naho tugejeje mubona n'ubu turabandanya kuko hariho ibindi byinshi tugenda dukora bigatuma dutanga ubuzi kuri bamwe n'abandi nk'ubunye uko biri kose hariho abantu badukurikirana bashobora kuba bamenya agaciro media mu nyuma ko muri biganiro byawe batabibonye mwaravuze ko kwinjira kugira ngo umuntu w'umunyamutahe muri iyo shirahamwe bisaba amafaranga y'amarundi make cyane 12000 none uno munsi muracabakira cyangwa byarahagaze oya turacabakira dukeneye abantu miliyoni kuko intego yacu nyamukuru niyo kugira icyo twise economie sociale et solidaire si twebwe twakivuze ubwa mbere ni ikintu gisanzwe gihari naragerageje kurondera uwo yaragitanguje ku isi ndamubura kubera byavuye mu vyiyumviro aba ouvrier ni uvuga abajyana bakora ubuzi buto bwo mu Bwongereza hari mu Bwongereza kuko urumva wasanga hariho kwiza tunga baje bafise inganda hama rero bakaca baho aba ouvrier rero bariyumvira bavuze none twebwe tuzokora gute tuzoguma tukora duke imisi yose havuze rero aha reka tugire dushinga icyo twita coopérative de consommation reka twishire hamwe amaco twugurura boutique hajya tuzohore twese twishorera mugi inyungu isigaye ibonetse ni twese nuko rero byatanguye bihera mu Bwongereza bwo mu Burasirazuba hanyuma rero bigenda biraguka hacaboneka rero umugabo umwe yari yashize amafaranga mu bijanye no gukora ibintu by'impuzu byambagwa rero yari afise umutima wo gufasha abantu acagenda rero ahera kuri ya cooperative y'aba ouvrier abatera intege agenda kwegeramwo n'abandi basanga rero bakoze ikintu kinini aho usanga ibyo bakora byose ibyo bakenera byose bizungurukira muri bo iyo systeme rero ikirate bayitwa economie sociale et solidaire mu Bwongereza rero no muri ya bindi bihugu byose Scandinavie yose ukagenda noneho novuga Europe yose ya bihugu byose biri stable muri economie iyo systeme barayikoresha rero doke ko murebesha bashobora kuba ari mu ntumero zuko atantumwe asigara mu iterambere yego bose bagira arimo baduga bose rero cyemaze kubiraba harahaba mbona aho bayikoresha cyane nko mu Budagi muri Allemagne aho ushobora gusanga abantu miliyoni 5 ariko barakorera hamwe ari shirahamwe rimwe yego no nga mu Burundi hariho umwana w'umwami ava muri Qatar aheruka kuza avuga ko aje ko investisa nga mu Burundi barabuze igishira hamwe ciwe arongoye hariya je nace ndagikurikirana candaraba ivyo bakora byo nasanze no kubaza barabaza n'ijya myuga mito kubaka ngira ngo nta kintu na kimwe muri kiya gishiramwe badakora hariyo rero umuntu nabwiye ivyiyumviro ingene nkora yari umuntu w'umutegetsi arandaba ari mu bantu novuga ko baserukira abamizirma mu Burundi ndiko ndaraba urwego ariko acambwira ngo yo ni systeme y'abarabo
ubwo nyene yaciye ashiramo amahera afadika ngo iyi systeme iri mu tsikunze nga mu Burundi twokira twese yego rero muri economie sociale et solidaire rero nta kantu na kamwe dusiga dukora utuntu twinshi bigatuma rero bamwe n'abandi baronka ubuzi mugabo objectif yacu nyamukuru byose dukora tubikora kugira turiha amazu kugira ngo twinguruze kugira ngo turonke uburyo bwo kumenyekanisha ibyo tuko turakora ariko abariho ikintu kiri global kinini ni kibonobono yego ikibonobono nk'ubu turabona neza yuko abarimye no mwaka harakenewe ko turonka amahera menshi azogura ikibonobono kugira ngo natwe dushobore kugihingura hama tugishore hanze mva turakeneye ubwa mbere kukigura turakeneye no kugistoka ni muri ubwo buryo rero tubandanya twiyungunganya muri twebwe kugira ngo n'ubundi dushireho ikigega kizotuma dushiraho dushobora kwakira ikibonobono tubona gishobora kuboneka ari cinshi cyane muri uyu mwaka wa 2026 iyo muri ko muravuga ngo mutahe ngo ni 12000 aho ngira n'umunyeshuri yoshikirwa n'abana abana bakivuka ariko ni mitahe ngaho umuntu adashaka kurenza kurumva hariho uvuga ati je ndisumuye mu ko sino tanga ubwo busa bo nivyo twari twavuze imitahe igihumbi mugabo ego igihumbi ni kuva 12 millions 12 millions mugabo je narabonye umuntu azanye miliyoni 100 ruva ko ngaho maza ko miliyoni 100 zirasumba miliyoni 12 ariko twigisha tuvuga imitahe igihumbi mugabo wazanye miliyoni 100 yavuze ati naragukurikiranye nsanga uri mu bantu bakenewe mu gihugu tora amahera kora ndamushimira amahera yakoze mu bintu byo gukora isabune ari naho twashoboye guha akazi abatari bake yego okay ngira ngo kumurengera ngo ikigana twokorohereza ngaha ama tukaza gusiga contact yanyu muri video ko murabaza kugira ibindi bibazo birenze bibashaka kubibariza ego batubaze ako kandi baze biyunge natwe nivyo mu ntanga makenga yari menshi byari fru ekana n'ubu nitwovuga ngo ibintu byacu ngo biri clair ku buryo umuntu yo bitahura ariko utwegereye nk'ubu kubera turi henshi utwegereye urashaka kuronka amakuru yo kuremesha basi ku bice 40% hanyuma ibindi navyo numva natwe turabirindiriye ubwo nk'ubu ibyo ndiko ndavuga byose nitutashobora kugurira ikibonobona barimye zoba bibaye imfagusa rero nzonezererwa umunsi nzobona yuko umuntu wese ashoye ikibonobona tuba dushoboye kukimugurira iyo nayo nyene azoba ari kucumengo none mushizemo amakenga abo warimye kucumengo muremye amakenga mu warimye kwa zohava dalo nk'isoko neza oya isoko azoyironka sinakubwiye ko nubuzanye itoni zingahe nkuriya muntu yatubwiye yuko ashobora gushikana itoni 13 abuye tuko turashiraho ikigega yo turashiraho ikigega muri ico kigega umunywanyi wose atanga 100 mugabo ni iwacu nyene hagati muri twebwe kugira ngo ikibonobono cyose kizoba kije tukigure tukigure rero nariko ndavuga ati umunsi rero nzobona ariko ico kigega muvuze ikigega c'amafaranga ngira c'amafaranga kandi kigeze kure rero nzonezerega umunsi nzobona umuntu wese aje yikoreye ikibonobono cy'umugoriye bone umunsi je nzotamba naho nyene izoba ari intambwe ya mbere ariko umunezero mwinshi cyane wa wundi ngira ngo wo kuguruka muri jewe nzobona mu gihe ivyo twegeranije byose tuzoba tubishoye hanyuma tuvuga ati twaronsaya nka kujya mutamanya n'icubahiro yatubwiye ati ubutare bushogwa ku mugaragaro rero natwe dushore ikibonobono ku mugaragaro tuvuga ati rero twazanye amatrillion angana gutya y'amafaranga umuntu wese yashizemwo akanoti kiwe aronka ayanganuku bivanye nayo yashizeyo umunsi nzobona ivyo bintu biriko biraba
jewe nzoca ndondera ubunsubirira ahanje nzoba mpejeje nukuri yego David reka tugushimire cyane murakoze namwe merci beaucoup reka dushimire nawe mwese mwafashe umwanya mu kurikirana kino kiganiro mu gisangiza abagenzi inshuti n'abagenzi tuberetse opportunité bikwiye ko atanu mwasigara inyuma naho ubutaha tuzohuri mu biganiro by'ubutaha bye bye